abatimpa abagenzi babitoke mbere bamira isura abantu nabone nibaza bona sifiwe sana abantu nibatubera umugisha tubarabe tuvuge ngo Imana ya Welcome to my YouTube channel. Hi my people, welcome again to my YouTube channel. Ni Mama WI. So guys, no munsi ngomba na bihevye nukuri nabamona banshuhije zagima ngo ngire vlog ngene bigenda le 31 December. Mu bisanzwe mu majambo make aya massage sengani nka 17h ndashitse kare. Mugaba bivana kazi umuntu abafise. Mugaba bose mubona aba bose abani batuye. Bashira mubona cyo kubashira. ino ari coordinateur adashiramo coordinatrice aba mubona mwebwe muri muhira muza kuva muhira 22h 21h je sais pas à quelle heure je qui ça faisait moi je faisais comme ça ouais je viens de Francfort en fait je disais je vous dis ok muza kuza 21h ngaha aba batipe n'abadada mubona barusha ko barabahana ku intebe bapanga intebe kuva 7h so guys welcome to this vlog. Nibaza ko muzakuryoherwa. I will do my best to post hakiri kare. This is how I celebrate my new year. So aba bantu bari ngaha bose rero benzi kari byo gufina bagira bavuga ibintu bitatu canke unziko shaka kuvuga ibintu bitatu unziko ngaha kuri eglise n'ahandi wifuza yuko uyu mwaka jewe data no hindura bavuga gute ushema filtre nacho barakumvira indirimbo y'abaki basha ndabwire hi guys meze neza kewe basha ndabwire umwaka mwiza kwanza kandi ishusho rero murabona rob abatimpa abagenzi babitoke mbere bamira isura basha ari indirimbo urabona atari black out post ani cyangwa goal muyumvirize bagize ka playlist k'imicanwa haba uno munsi bibera muri life center tari ngaha na muri peace and love much of good ikishurera na Bobo peace so this is my team from my church. Wala. So it's gonna be a vlog about 30 kimwe ingana bigenda. Bavuze ibintu bitatu nituvuze n'ikibazo pour commence. Okay. Kintu no muhanura nuko uzurayiha kuza gusenga uzurayiha gusiba Bavuze ngo ndeke kuza ndasenga. Nanyereye. Okay. Azaraza gusenga. Right. Chencha mbere. Ica kabiri. Improve your English mama. Ica gatatu. Just since. improving English here. I think you don't know me. Na France. Because you France. Na France. Sawa. Kuri YouTube. Kuri YouTube abasheri bashamu naba yuko. Ibi byose ndabishiramo. Is married. Urayibona je no is married. Dushitsemo yashatse kuza kuva kera bira. Mataite bila. Uri yulupa leta makuta. Iba. Aha. Kiba kigoye kuko byinshi ni byiza. Kamera ndaguha sheri vugisha ukuri. Tuvugira muri video. Sindagucolela vuga ukuri. Ishuri bitatu nohindura. Je ne te connais pas. Yo ni wakumva yo gutwe. Yo je suis inquiète. Je suis inquiète mbega bisiguri. Ikintu cyambere shaka ko uhinyura à l'église yitwa Marie Darlene nahayo je veux que premier festival mu ndimi zose yamala kwanza mara kwanza nataka ukuwe uzozura za gusenga ku gicaniro ego ndazi uri ku kazi mbwa mujya mwanya wa pause mchongeza break time mujya mwanya wa pause break time
oya vraiment mukuri ikintu ushaka kuhindura cyambere ureka kuza urangira umucunzi w'intebe yawe je kuko mba nasenze cute ya mbere ukacumbwira ngo rina ngo guma ngo wicaye ngo nzindi umusenga zibiri nkarubi uze mu yambere no mu yakabiri urandondera umutipe nanje yewe sino ngo bariko gucungira ikibanza mba nicaye ukazubona mu masengesho yo ku mugoroba ngo ndaje ngo ndiko ndaza ntago macunzi kibanza ntago bambaza ngo ni ndahicaye nafame ntarashika bakamwangura muri mukawe ni kuvuga uzosura sakale kuni l'église Oh, mana mwigisha w'abajene ku Eglise yetu Life Center tumupe makofi Machumbise kintu shambere dada shaka pa umaze kuvuga bibiri gusenga muri pause oya kijana kiretse cyane Okay hamico kuzinduka umfatira intebe oya shaka yuko ubunye ikintu ubishira mu busere Ndi uravyomba ko itaranto ufise imana yaguhaye itaranto yi uyikoreshe itaranto dada uri imvuzi iva ko uza uvuga muri l'église uza nosoma na intime hari ibintu bitavye muri media hari abantu bahora barondera ninde yosobanura ko yagenze indimi nyinshi irani cyanga jewe nzinkeye indimi nke uzogana kusobanura intime usobanura Okay. ikindi kintu shaka uhindure muri l'église ahindura ikiyanyene kubera yuko kandi wowe oya nagwe muri kiyanyene kibanzanya nazo ashaka negerero winavyumvise ugaruka aho wari uri hamaje kugira ndakugira egelation kubera je senga kirite izosi kandi kandi cyane ndagumeze mvuga ikintu shakunde ndakubugize muri eglise kuzurankura mu mwuka ushaka ko tunobesha arankura mu mpembo kunobesha niki ku batatu ziri cyo kunobesha no kuvuga iki acaza ngo ndi mugutwe nanje ndiri muri mukawera dada ngo urumva ngo rina ngo nakwereka ndakubujije kunobesha muri eglise wewe bino yashaka telefoni ndakata lakini wewe dada bino ngo rina ngo ngo tuni kachangira gute meje ndi muri mukawera mukaga bekaranga ikintu by'amafuta dada kachanjana mu mamesa narindi mu makoto no nakuje kunobesha muri eglise nakubuje kunobesha muri eglise oh man This is fastish mugenda mvuge kuri Instagram niyo yanyigishije guteka mpamvuga ngo ndazi guteka niyo yanyigishije guteka kandi uzokwigisha ryari Louis Janvier warakwica oya umva Louis Janvier arakenera abantu yigisha guteka amakuru rero ndazoshaka ko nimero yiwe kuri iyi video mu murondere abigishe guteka Louis Janvier gushika ryari jusqu'à le 10 gushika le 10 3 jours par semaine Zobera hivya bazokwigisha guteka nta basanga n'abagore barindiriye abagabo batazi guteka I'm done to be ready nabirengene nambaye tugira tugende muri bonani so but before everything I would like to share with you ibintu bitanu 10 ntavyo nzingenutse ko bingana ariko ushima Imana kuri umwaka wa 2025 so uyu mwaka ugitangura I was not sure that it's gonna end nukuri sinari ndisuya yuko uzohera nari fise umbebe muto nari ntakazi nari mfise nari numva ndi desespéré mu mpande zose ariko I'm thankful kuko muri ivyo bihe vyanje novuga ko byari bihe bigoye nkuko vyama nkuko namo ndabivuga God was there with me Imana yarankoreye ibikomeye Imana yanyigije kuba patient muri uwo mwaka burya biroroshe kwizera ko nzofungura bizogenda neza kubera ko yuko urakora mugabo utakora biba vyoroshe Imana iranyigisha kuba patient hama ndabona ya mana twama dusoma muri Bibiliya itanga amanu kuko nararonka indya ntazi exactly aho zivuye but sindiko ndababesha I'm telling the truth kuko yambe na telefone nari mfise so ntivyari biri easy gu communicatinga imagine kubaho udafise WhatsApp udafise Instagram ngo ushobore no kuvuga ati ndasavye amafaranga uyo canke uyu so yararigije patience Imana aranyigishije kuyizera birenze guys ingene zigaye nizera Imana I can't even explain to you ingene zigaye nizera Imana mbanzi yuko uko biri kose yabikoze kubera ifise impamvu kandi yabikoze kubera ko ibishaka so nta kintu na kimwe ubu unyajewe nzi yuko kiba kubera umwana w'umuntu agishaka canke ndazi ko ari mugambi w'Imana Imana yanyigishije gukura ama lesson
mu bihe bibi umuntu aba ariko aracamo nari sanzwe ndabikora muga no deep as ubu ikintu kigishika kibi kimbabaza imbere yuko mbabara canke ngirike direct nirukira ku mavi nja gusenga mbaza Imana why is it happening mbwira icyo ushaka kumbwira ushaka kunyigisha kandi narabonye Imana iri kiramvugisha sana mu bihe byanje novuga ko kuri je nk'umwana w'umuntu abona ko ari ibihe bibi narabonye Imana iri kiramvugisha sana muri ivyo bihe hama umwaka Imana kandi yarankoresheje gose yarankoresheje haba mu bo tuvukana haba mu bagenzi haba mu nshuti a lot of my friends baratanguye gusenga n'abatahura basenga so I'm thankful ko Imana yagize testimony kugira ngo abandi bashobore gukira hama ndashima cyane people that I met on social media you guys are the best I mean naragize aga community kiwanje my people from social media from YouTube Instagram mwereke bijya bibagoye mwereke bijya bibazitiriye mu izina rya Yesu iminyororo iracika mu izina rya Yesu ibyari bibazitiye kubwo ubuntu bwiwe araza yugurure mu izina rya Yesu kuko niwe tuziga ku ubuntu bwiwe buri muri kino kibanza kuko ari muri kino kibanza ubuntu bwiwe buradukorera ubuntu bwiwe bugiye kubakorera ubuntu bwiwe tugiye kububona ukonde aravuga ngo ubuntu bugeretse ku bundi ndatangaje ubwo nibwo bugiye kudukorera ubwo nibwo bugiye gushika mu muryango mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Mana Burundi warabuhezagiye Mana Burundi Mana ni wowe wabushizeho turasenze Mana mu izina rya Yesu tubuzana imbere yawe Mana tubuzana imbere yawe Mana tubuzana imbere yawe Mana batuje imbere mwami maze gato mu ijuru natwe dukurikire Mana nutuyobore Mana mu izina rya Yesu natwe dukurikire kuko ni wowe mwungere mwiza Mana mu izina rya Yesu turaguhamagaye ngo umwungere ingutware rino hanga Mana ingurishane muri destiny ingurishane mu cyo warihamagariye amaso inyuma urabe ahantu wagiye uhemukirwa ukaheyariza yuko ico wari wizigiye atari ico caguhaye inkomezi. Ni bande bari ngaha bashitse ku bintu bimwe bimwe batari bazi ko batoshika ko batari kumwe n'abantu kanaka ariko uhoraho yakugiriye ubuntu ukabishika ko kandi batarimo nimburi ngaho uvyemeza werekana ukuboko kwawe. Warubizi hariho n'ibintu mu buzima Imana igushikanako abantu ntibebera intahe yawe kuko niyumvikana, ariko we mwibanga ukamenya ngo iki kintu ni Imana yakinshoboje, iki kintu ni Imana yagikoze, wahagarara ukavuga ngo ni Imana yabikoze, ngo toka escrow toka, ariko agenda ku ikintu kimwe shishikara kuvuga ngo ni Imana yabikoze. Yesu ashimwe cyane, kuko ubwo n'ururimi rw'abantu bazi yuko uhoraho ni watubwira gute, ni watwambika inkomezi, ni watuma bishoboka, ni watuma bironkeka, ni watuma dushika. Uri imbere yanje, Yesu ashimwe cyane, wasubira mu iryo jambo turi inyuma yanje kandi uri imbere yanje, haleluya, nzoruhuka nzotekana.
umuntu umunsi iri jambo uzoritahura, umunsi iri jambo uzoryumva, abakwimye handevu uzotuna paje, uzovuga ngo Mana kanatsinda, navuye mu nda ya mama ndi gusa kandi navutse ndi jenyene, naho nari hasa nasohoza ubwa mbere cyangwa ubwa nyuma, ni butoyi cyangwa ndi bukuru, ariko ndi jenyene, kandi wewe igihe wandenye ndi jenyene, ndagufise vyose. Muhagarike gusenga abantu, muhagarike gupfukamira abantu, muhagarike kwizigira abantu, mwivane munsi y'umuvumo wo kwizigira abantu. Mwizigire uhoraho azobashoboza. Abantu nabone nibaza, Bwana asifiwe sana. Abantu nibatubera umugisha, tubarabe tuvuge ngo Imana yakurungitse, ni Imana yakurungitse. Haleluya, merci, ndi reconnaissant. Ariko kandi ucugenda upfukame ubwira uti Mana manda gushimire kuri urya muntu wandugikiye, kuko iyo utamurungika ntiyari kuza. Hari iminsi bakwirengagiza ntibakubone, hari iminsi bavuga ngo hewe ngo ujya muntu ngo arafise ijambo kandi umaze imyaka 30 uvuga akaba ariho bakikumva. Hari umunsi Imana ituma batakubona, ariko hari umunsi Imana ituma umenyekana, bakakubona bakakumenya. Reka kujya ibihara abantu ngo haba nioni, oya twende turaba victime, bakuone wasikuone, niye nja nafanya naonekana. Uwizigira umwana w'umuntu. Yesu urashobora kwimagine ko Bibiliya ivuga yuko uvumwe igihe confiance yawe wishize mu muntu nk'uko umenga ni wazokubwira.